Vyindura ibintu mvyigwatsi kinchana kapera kwanza numvise ko umusani bio maze gusora zingana. Nice. Nukuri ko Imana Jesse nshobora kwemera yuko wowe mbwira ngo cyane kapera ndiko ndakumenyesha ibya mushiki wanje. Nice nibiki? Ushaka kwiki wewe? None ushaka nkubite? Izoshavu ufise dipoze n'ushikuje sibyo? Nta kindi kintu ushaka kumva mu matwi yanje atari uko nice. Uya Jesse ndavyize. Ubiriza JHS ufise amashavu turura. Kuko nanje amashavu uri kuransaba uri kuranfonsi. No nice. Ibintu vyatanguriye kuri social media niho biza guherera. Je Mr Madiba mushiki wanje ari yamaze kumeza nk'umuntu wagirana n'ubwenge afise bwo mu mutwe. Bivanye n'ukuntu yamugize. Yamufatse muri hotel. Yasohokanye n'undi mukobwa. Je negereza kubishikana kuri industry kuko niho vyatanguriye. Hello le fans do Nyinshi Media kuri mikuna nice behind camera mkumwe na Benisha. So guys ndazi hari misi myinshi mutamura imbere ya kamera ndazi benshi bavuga ati yuko araba fans ba Nyinshi Media bakurikirana Nyinshi Media barazi ivyambaye ko sivyo sikubushake bone ko kuno mwanya nagarutse ku kazi nta bundi buhinga ariko guys nari ndabamisinze sino babeshi nari ndabakumbuye ndabakumbuye sana so kuno mwanya turi kumwe no mutipe sinzi cyo mamagenuza kuri phone amaganga ngo nice ndagukeneye sinzi kuri bwanje ndamuze ko mege ntago mumuzi bendo ndamukiza bakunzi ba Nyinshi Media bakunzi ba Nyinshi Media nifugije ko mugira umunsi mwiza. Okay so je no ndakuzizina wowe babwire witwa ndi izina nitwa J Chance ariko nice reka tuvuge ku canzanye kuko je hariyo vyinshi naguhamagaye kugira ndakubwire. Okay nico gituma navuga ati yuko ntavyo nkeneye yuko ubimbwira inyuma akamanje ndakuzana imbere akamera kugira ati ubivugira kandi wanyemereye mbwira nibiki. Nice je hariyo umuhungu yateye inda mushiki wanje caramwihakana je bingeza ahantu numva yuko biriko biranshavuza namba ari no kuri rezo social ariko arambona amenye yuko je ndiko ndamurondera kubwishavu. Mana yanje none je Chance ivyo bintu ni vy'umuryango ntago bwo ati ubi reference ubuze ngaye imbere ya kamera bwo ati ni vyo bintu uzanye ngaha bigimetse kuri ivyo ni vy'umuryango sinkumbuze nge imbere ya kamera. Igituma ndabizanye nawe n'umuntu ari muri industry niyo mpamvu ushaka yuko je shaka kumubona imbona nkubone abone icyo ndamubwirira. Ubizanye kwera iki nawe muri industry no mukino muririmbyi no mu comedy no mu artiste ninde? Jewe ico nzi cyo hari gihe yo bari umukomezi yitwa Mr Madiba yateye inda mushiki wanje acaramwihakana. Mr Madiba nzinu Mr Madiba nyene mana we oyo uramubeshiye nuko bati mubamuze abantu ko araba star arabaki mushaka gusa mugirente aho rije kumusuzuguza imbere ya kamera kugirane umwononera izina sibyo. Nice ndakubaha ariko je naguhamagaye ngaha bivanye nizo mpamvu zonyine ndondera Mr Madiba bivanye n'ukuntu yateye inda mushiki wanje acaramwihakana. Le fans ndazi ibintu biragoye icambere cyonzi abantu benshi bashaka kugirane kononera izina abantu zi abantu b'abastare kwavuga ati baba bazi bati ndababeshe ikintu kigini kizina ryabo rikoroke bigenda ukuruko sibyuke ne je sivyo nkeneye nice nukuri ndagusavye unyumve je muza hamwe na Mr Madiba kandi mbona ufise nishe muza nawe canke manzuri nde numvise uri J Chance kumenga urumuririmbyi aho si jarazi. Oya Jesse jaruje ndabiti ibintu byo muri industry kuntu usanga bimeze uri umustar undameze kubushika gusa mwononera amazina mugirene si vyiza. Nice waje kungerageza J Chance ntago nakugeregeje kuko ni wampamagaye sibyo ndiko mvuga ibintu hari ibyo umbwiye ati Mr Madiba yateye inda mushikawe sibyo gutera inda ni kimwe me ivyo ntago nkunda kuvyemera umuntu w'umustar nk'ujye umuntu w'umusani w'umukomedie twemera ariko wowe ushaka gusumwana ko umaze nawe no bimenga rumuririmbye kuntu sindakubeshe nice muza hamwe na Mr Madiba namba ufise umwanya none umushaka kumukorera ikintu wari kumurondera inbox. Oya sinshobora kumurondera inbox je kubera ibintu amaze kugira ni byinshi. Abazi ndabwiye J Chance ikintu cyo numva bwa tiko urinze wumva ngo tumuze kuri social media washatse ubwirane umusuzuguze kwa ati ibintu by'abastare bici kuri social media bikurukura abantu benshi batangwa kumutuka ameze kuruko nuko umwononera izina sibyo. Nice sine inego yanje nagwa ariyo je shaka kumwifatira kugira tuvugane ami impamvu iboneka yotuma kwanza yanga sister kandi barakweganye igihe kirekire amara amaze je umustar kuri industry hama je mvugo nabi. Naho uri umustar bakwitwa J Chance izina ryanje wagibage. J Chance uri umustar uri umuririmbyi uri umukinnyi wa film eriki. Je ndumuririmbyi ndaririmba mu bisanzwe niko kazi nkora. Le fans ndakubwiye ati ni so ati ndababwira ikintu kimwe urunzi ubwiye ati ngura umustar ubwiye nawe gwa ati ngo ni Mr Madiba baragira amakuru no mbwiye ati muri industry mushaka gusuzugurisha sibyo. Nice no
ndagusavye mpuza na Mr Madiba ukemura ibibazo vyanje nawe ku ukene ikibazo ni kimwe kuko tuge turinde turi inyishu media sibyo turi inyishu media il faut que tugire nte ivyo mudusabye tubishikize message kingorane sibyo kuri kamera nta bintu vy'induru dukeneye na bintu vy'ingorane mu rondere inbox mugenda muvugana hajya gususugirira cyane ivyo mutumbye ati ngona isindorera Mr Madiba yateye ndamushikanje vyagenze kuri ushaka kubwira umusuzuguzi. Nice naba bidakunda umereze inyinshi imwiboneka je ndonde nice nukuri nakwituye chance ntago ndakwanye ko no guza kuko tuge turi inyishu sibyo ndi umukozi wa nyinshi ifuke nanje nitwe inyishu sibyo ibyo wansabye ifuko ndabikora men bibaze ko ushaka gusuzuguza mugenzawe inyishu mezi anayiyambaje kubera nzi ko yomfasha nitugende kwa Mr Madiba jewe twivuganire ndazi turahuza turi babiri mana yanje le fancy turinde turi inyishu media ariko nani hije chance sibyo uvuga ati ko ushaka uhitinge nuze ngakurisha media kugira ubeshere wundi muntu kugira ngo bakumenye ngo witwa J chance kwera umurimbye ibintu nk'ibyo banzi induru ibintu ngikwatsika inchana kapera kwanza numvize ko umusani bio maze gusoreza ingana nice nukuri ko Imana Jesse nshobora kwemera yuko wowe mbwira ngo cyane kapera ndiko ndakumenyesha ibya mushiki wanje nice nibiki ushaka kwiki wewe ushaka nkubite izoshavu ufise dipose n'ushikuje sibyo nta kindi kintu ushaka kumva mu matwi yanje ataruko nice uya Jesse ndavyize ubiriza je Chess ufise amashavu turura kuko nanje amashavu uri kuransaba uri kuranfonsinga nice nagwamagaye kuko uri umugenzi twubahane basi uri umugenzi ndabizi yuko ushobora kumfasha muza na Mr Madiba jewe nice oya nukuri ndagusavye reka kugumumbaza ibintu byinshi kuko mu mutwe ngafise byinshi Mr Madiba jewe umvize cyangwa umviriza ndagusavye ibintu by'indimo woze mpuza Madiba ibintu nk'ibyo ushaka nkubite oya Jesse nafise umugambi wo kugukubita ariko bibaye ngombwa ndakorera kuri ide yawe unkubite kuri ide yawe iduzana niyo tugira okay unkubite oya Jesse mfise intego yo kugukubita ariko nta kuntu mushiki wanje aryamye muhira wamuteye indariho jewe sumire mushiki wanje yirirwa aryamye wamuteye indagira rongora urundi mugore jewe nice jewe mushika bararyamye mu nzara gwaye bimweze gute ni yamuteye inda none le France numvise ko bahageze ibintu by'igitsina gore mana ndahagarara sibyo avuga ati yuko afise mushiki wiwe wagizene bateye inda sibyo kandi nayo ko aficavuye afise iki nanje turi inyishu media niko kazi twiyemeje ariko tugizene ndaguhuza na Mr Madiba ntago ndakubesha ivyo birakwiye inakindi ndagusavye kandi akubwira ati refasi ntago ndara nta muhujije ndakuhuza namvuma naho no musimyijoro bwije sibyo umviriza Mr Madiba ndazi yaba ndazi mwe amasaha usanga ari wabo sibyo canke umbwire oya umviriza nkene yuko ni mwahura sibyo ego ndemeye ko muhuza muyage pole sishaka ibintu vy'induru sishaka ibintu vy'ikasi ariko ama muyagire nk'abagabo sibyo nice nakibazo tugende okay kandi umviza je chance para kwihuta kandi nkene muvugane inbox sishaka imbere ya kamera kazi bwenda gukuza gusa muvugane nawe no nice ibintu vyatanguriye kuri social media niho biza guherera je Mr Madiba mushiki wanje ari yamaze kumezana nk'umuntu wagira nta n'ubwenge afise bwo mu mutwe bivanye n'ukuntu yamugize yamufatse muri hotel yasohokanye n'undi mukobwa je negereza kubishikana kuri industry kuko niho vyatanguriye umviriza je chance sawa uri umuhungu sivyo nawe n'umuhungu ndagushikana muvugana inbox nk'abahungu mu menyarana nice nivyo kunda je turavugana apana ivyo kumbwira ko tuvugana inbox none nkora ikibasi muzana Mr Madiba kandi ndabishire kuri kamera yego le fasi ntacho fise no kora sivyo ni wabyisabiye ni wavize kandi ivyiwiwe Beni ntusimye kamera we tubandanye tugende kwa Mr Madiba ndamushikane ikibasi ndimwo sivyo ikibasi ndimwo tugende ndagutware sivyo